washobora kuducishiriza ko gatonya kugira ngo n'abantu batarashobora kuyumviriza bakaba barayumvira hano? Big Jesus is good, my God, all days I need you. Hey, Big Jesus is great, my God, all days I love you. Hey, wonderful, wonderful, la vie sans Seigneur Dieu n'a pas de sens et nu. Wonderful, wonderful, va nous donner la belle vie qui brille plus que la lune. Wonderful, wonderful, parole de Dieu nous dit, éloignez-vous du péché. Wow. Turabahaye mwiriwe aho muherereye hose. Kuno mugoroba turi kumwe n'umuinvité wacu juste ashobora kubaramutsa. Hello everyone, ici c'est Godedman, chanteur gospel. Ok, murakoze cyane gose. Hama mwebwe muko muradukurikirana cyangwa se muko murakurikirana ibiganiro byacu bica hano, turabahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu tugiye kubamwo muri no mwanya. Muri kumwe na Keke Kevin Promoter, tukaba turi kumwe n'umuinvité wacu Godedman. Just tukeneye kumenya bimwe ku vyerekeranye n'umuziki wiwe. Donc hari byinshi dukeneye kumenya kuri we vyerekeranye na muziki yiwe. Donc tumvise yuko aririmba gospel, just tukeneye kumenya shwa yatumye aja muri gospel. Turashobora kumuha ikaze akatubwira impamvu yatumye aja muri gospel. Antake hariyo abandi bantu nyene, tandis que abajene biki gihe birukira gukora indirimbo z'abastar kugira ngo bamenyekane cyane bahitinge gose, but we akora gospel. Donc tukeneye kumenya shwa yatumye aja gukora gospel kazi. Sinovuga ko ari impamvu imwe, n'impamvu nyinshi. Birajyana kuririmba gospel, ni ibintu bijyanye no guhimbaza Imana, kandi guhimbaza Imana ni kimwe mu bintu bizotuma tuja mu ijuru. Amwe mutangiye umuntu ashaka kuzoja mu ijuru, umva ni ngombwa cyo mpimbaza Imana. Impamvu ni Ok, twabyumvise ahimbaza Imana kugira ngo azoje mu ijuru. Donc none ni igiki kintu catumye muri wewe kiguhimiriza wumva yuko washobora kugira gospel? Abandi hariyo abagira ishaka biciye ku ndirimbo z'aba Israel Mbonyi, ba Vestine, ba Daniela James. Donc wewe ni igiki kintu catumye wumva yuko wogira shwa ya gospel? Apart y'ivyo kuvuga ati guhimbaza Imana, kine kuja mu ijuru, ni ikihe kintu cagutumye cyane, cagusugumiye cyane gukora gospel? sanzwe ndabikunda, nikiri ibintu sanzwe nkunda. Kurimbira Imana ari ibintu nkunda cyane. Donc urabikunda. Ni gute wiyumvisemwo yuko wewe ufise iyo mpano yo guhimbaza Imana kugira ushike kuri no etape ugeze ko kuri no munsi? Kuna natanguye kuyumvamwo, navuga ko ibintu byatanguye nkiri umwana muto, si ibintu bitanguye ubu. Navuga ko ikintu cyataye kunjiramo nkiri umwana muto cyane. Navuga ko byaba byahereye nko ku myaka nka kama sixième uko peu 13 à 14 uko, ku myaka 12 uko. Ok, 14 ans. Donc mwico gihe nyene niho waciye wumva yuko wotangura kuririmba, canke waramanje nyene uratekereza ugumo vyumvira ko cane, canke watanguye mwico gihe nyene ucumva bikidudubiza muri wewe? Icyo gihe sinari kubitangura bikunde, bivanye n'imyaka, ivanye n'abantu bagusumba ubona n'ivyo bakubwira. Agiye uraba ivyo uba wiyumvira ugasanga ntibihuye na situation iri muri ako kanya.
gusa mu mutima nkavuga ati igihe nticyagera nzotangura gufata ritme. Ikibazo canje ni iki, watanguye kuririmba ryari, ni ryari washoboye gushiraho indirimbo zawe ku mugaragaro? Eske hoba hari indirimbo woba umaze gushira ku mugaragaro video canke n'ama audio gusa? Ndamaze gushira imwe hanze, nayisohoke ejo bundi si kera, imwe nise Wonderful. Woshobora kuducishirizako gatonya kugira ngo n'abantu batarashobora kuyumviriza bakaba barayumvira hano? Babe Jesus is good, my God, all days I need you. Babe Jesus is great, my God, all days I love you. Wonderful, wonderful, la vie sans Seigneur Dieu n'a pas de sens et nu. Wonderful, wonderful, va nous donner la belle vie qui brille plus que la lune. Wonderful, wonderful, parole de Dieu nous dit, éloignez-vous du péché. Wow, thank you so much. Turumva ni indirimbo ifite amajambo aryoshe, ahimbaye, ashobora kumotiva abantu. So nk'umuntu yoba yabaye atire n'ino ndirimbo canke n'ano majambo, niyihe raison yoshobora kuyirondererako, n'izihe réseaux sociaux woba ukorerako? Iyo ndirimbo iri kuri YouTube, abantu bashobora kugenda kuyiraba, ni Wonderful by Golden Man. Indirimbo y'Imana irimwo ivyiza vyinshi, sinobivuga ndabimara. Woshobora kutubwira bike muri ivyo vyinshi vyoba birimo? Navuga ko harimwo icyo twokwita ubwiza bw'Imana, biri mu bintu narimvye muri iyo ndirimbo, mva Wonderful kivuye muri extraordinaire, formidable, ibintu nk'ivyo. Ubwiza bw'Imana n'ibindi bintu vyinshi nyene. Indirimbo uyikeneye yoza kuyiraba kuri YouTube iriko. None ni ikihe kintu canke niyihe nyungu woba ubona muri no gospel yawe kuva aho watanguriye naho ushitse today? Niyihe importance woba uriko urabonamwo? Eske nta makoze canke nta bintu bibi woba uriko urabona navyo vyotuma uvuga ati jewe aho ngeze ndumva umenga nomanika canke nkabandanya, bivanye na importance y'ishi gikorwa woba urimwo, woba uriko urabonamwo? Importance ko nobivuga, iyi ni juste intango. Navuga ko iyo ndirimbo imwe niyo nayo ndirimbo nabwiye ko ari nayo ndirimbo yanje ya mbere. Aka kanya hariho vyinshi navuga ko hariho vyinshi vyo gukosora. Navuga yuko nko mu ndirimbo yanje Wonderful, bivanye uko ngene mbona nayanditse n'igihe nayandikiyeko, indirimbo rero napanze ko ariyo notangura gusohora, siyo ya mbere napanze gutanga gusohora, bivanye hariho bitari vyagenze neza. Okay. Hama Golden, toujours namafise ibibazo vyo kubaza. Eske iyi ndirimbo igihe hagera igihe yuko ushobora kuyishira ku mugaragaro, wayikoze kubw'iwawe canke harimwo support z'abandi bantu? Indirimbo iri kumwe na video, nuvuga yuko anje nayikoze kubw'iwanje, nta support y'umuntu n'umwe irimo. Turumva yuko Golden ari umuntu akomeye cane, vraiment novuga ati ararenze gose.
ararenze vraiment umuntu ashobora gukora ibikorwa nka birya vyiza bingana kurya twashoboye kubona yakoze ari umuntu wenyene ata support y'uwundi muntu kanaka irimwo. Vraiment avuga ati courage kandi ukomeze cyane bizogenda neza. Juste mu guheraheza ni ikihe kintu woshobora canke nk'impanuro ushobora gutanga surtout pour les jeunes, ku bajene b'iki gihe, tandis que hariho abajene benshi bako barirukira mu bintu kanaka ko baraja mu bintu bitagira ikimazi. Ni ikihe kintu wewe wobahamagarira gukora? icyo nubahamagarira nohanura yuko batota umwanya kuko umwanya ufise akamaro gusumvya n'amahera. Ko ikintu ugihereye utanguye kare uvuga yuko haba hariho chance nyinshi z'uko ico kintu uzogiteranya imbere, kuko plus uteba gutangura ikintu cankwe ukamanza ukisamaza ni hamwe uza kwirutira gusanga imyaka yarakujanye ntaho uragera. Guhanura gukora basenga kandi bagatangura ubunyene. Les jeunes mwumvise yuko muhamagariwe gusenga, ilifo yuko ingabire zanyu canke ikiri muri mwebwe mushobora kugishira ku mugaragaro kugira ngo iterambere canke ubutumwa bw'Imana bukwiragire hose, kubera ko hari benshi bari ahantu hatandukanye bakeneye kumva ikiri muri wewe, kandi ico kiri muri wewe gishobora gutuma canke gishobora kubabera inzira bakira agakiza. Abantu batarakira agakiza hari benshi muri kino gihe batitaho cane ibintu vy'Imana byo gusenga, babishira kure cane, ariko duhamagariwe yuko twokunda gusenga tugashira impano zacu ku mugaragaro, tutaravye ibintu biriya, tutaravye n'inyungu zacu, ariko ari kugira ngo igikorwa c'Imana c'avance. Ni hano duherereje ikiganiro cacu. Turashimiye abakunzi bacu bariko baradukurikirana kuri uno mwanya. Turashimiye abantu bose aho baherereye mwashoboye gufata uno mwanya mukurikira kino kiganiro. Tongera tubaha n'ikaze uwundi munsi, tubibutsa yuko partage zanyu zirakenewe, link zanyu turakeneye no kubona amanuzenya, les commentaires zanyu, ikitameze neza co mushobora kuvuga cose kirakenewe kuko gifise ico gikora kuri twebwe. Donc turabaha ikaze, nimwibagire j'aime, partage, commentaire, byose ni ibintu bituma twebwe bitumotiva kugira ngo tubandanye dukora. Gordon shobora gusezera abakunzi bacu bariko baradukurikirana mu no mwanya. Mugire ibihe vyiza. Uyu yari Goldenman, umuririmbyi wa gospel. Murakoze. Turabashimiye ubugira kandi tubibutsa inyuma ya kamera hariyo The Most. Uwundi mwari kumwe ni Keke Kevin Promoter, naho ubutaha.